mu gatondo ku itariki ya 25 ukwezi kw'icumi mu 2025 uyu munsi nyene ibisaka vy'imbwa vyahiye ibiyaya n'ibiyaga biratokombera mu gihe urusasu rutema rutongora mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'abarwanyi ba M23 hamwe n'abasoda ba FARDC ari bo basirikare ba Kongo. Ibi ntivyabaye nko kurasana bisanzwe, ahubwo bakoresha drone, indege zitagira abapilote, aho FARDC iriko irarasa atakinya ku musoda wa M23 nk'uko vyashikirijwe na Colonel Nanga. Vyashikirije avuga ko umunsi wo kwihora uhari FARDC igwana ikoresheje indege zitagira abapilote, akavuga yuko bokubahereza amasezerano yakozwe kugira ngo baguma mu bice bamaze gufata. Ariko FARDC ntiyigeze itanga agahengwe igakomeza kurasa ku basirikare ba M23 muji wa Walikale, uvuga yuko ibi vyari vyarateguwe. Drone z'Ubushinwa zagiye zigugwa n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibinye vyakozwe inyuma yo kubona yuko Goma igiye mu maboko ya M23. Reka tubahe mwiriwe cyangwa mwaramutse vanya naho mu mwese herereye. Ni KB CARNIVORE ngarutse kuri mikro za NUJA Entertainment kungira tubaha ikaze na karibu kubahahora ndetse n'abashasha. Twibutse umuntu wese azi ko ari mushasha kuri channel yacu ya YouTube, reka tumusabe akore subscribe kugira ngo azagenda abona ibiganiro byacu mu buryo bworoshe. Niba ukunda ibiganiro byacu, reka tugusabe ushobora gushiraho commentaire cyangwa ukabisangiza abagenzi bawe. Ni intererano ikomeye mu gikorwa dusanzwe dukora ca buri munsi. Reka twinjire mu kiganiro cacu. Drone z'Ubushinwa zagiye zigugwa n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara y'uburasirazuba bwa Kongo, aho igwana na M23 yafashe umwanzuro wo kugura drone, indege zitagira abapilote izikuye mu Bushinwa kugira ngo ishobore kurwanya M23 yivuye inyuma. Ibi yabikoze inyuma yo kubona Goma yuko igiye mu maboko ya M23. RDC yafashe umwanzuro wo kugura drone zigera ku 9. Izi drone zikaba zakorewe mu Bushinwa. Womenya no ko izi drone zifise ubushobozi bwo gukora ubutasi, ico twokwitaho connaissance mu rurimi rw'igifaransa, hamwe no gutera amabombe. Ni drone zifise ubushobozi bwo kuraba kure haba mu ijoro canke ku murango, ndetse zishobora gutuma igisirikare gifata ivyemezo bishingiye ku makuru yizewe ava ku mwansi. Izi drone za CH4B ishobora kurasa iri hagati y'ibirometero 5 mu kirere kugera ku birometero 12, ariko biterwa na misile canke bombi bayitwaje uburemere biba bifise. Izi drone zizwi nk'intwaro zikomeye cyane mu ntambara yo kurwanira mu misozi canke mu turere dutakikijwe n'imici. Icyo twababwira nuko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ni intambara itazokwigera ihera biciye mu gutsinda canke gutsindwa, kuko ni intambara imaze imyaka irenga 30. Birasa nk'aho abayigwana bazoyigwana gushika bapfe, hama abana babo nabo baje ku rugamba bibe ngombwa yuko nabuzukuru bashikirwa. Kiretse habaye igikorwa cyo gukora ibiganiro ku mpande zose, ndavuga M23 hamwe na leta ya Kongo. Nubwo bisa nkaho amasezerano y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo yakozwe kenshi, ko amasasa akomeje uko bwije nuko bukeye. Amasezerano yakoreye i Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika yarayo guhagarika intambara no gushinga amahoro aramye ku mpande zose, ariko aya masezerano bayarenzeko. Inyuma hakorwa yandi yabereye i Doha muri Qatar ahuza umubano wa Kongo n'u Rwanda, navyo biba by'ubusa kuko u Rwanda ibyo rwasavye Kongo ntiyigeze bikurikiza. Yandi masezerano yagiye akorwa biciye ku bahuza, ariko nta wuzi igihe bizokurikizwa amahoro agasesekara mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe amahoro azoboneka mu burasirazuba bwa Kongo, nuko bose bazoba bafashe umwanzuro wo gukora ibiganiro atanu umwe abanje guhatirizwa canke ngo bifashije ibihugu by'abazungu nka leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi sivyo vyotuma amahoro aboneka ku burasirazuba bwa Kongo, kuko izi ntambara ziriko ziba mu bihugu bya Afrika ntago yica umuzungu, ahubwo yica umunyafrika nyene kandi akicwa n'abanyafrika. Niyo mpamvu bamwe mu baperezida ba Afrika bakunze gutanga icyumviro cy'uko Afrika yo kwiyunga, yuko ari we mugambi wotuma Afrika igiraho yishikanye bidaciye ko bahoze bayicura bufundi na buhoro ari bo bakoroni. Kuko harakunzwe kuvugwa hati ntukizere umuzungu uri umwirabure nubwo azoba atagihumeka, kuko ngo inkoko mu gupfa zicudika n'imisiga. Mu bihugu bimwe bimwe bigiteza amaboko abahoze ari abakoroni nta terambere bizigera bibona, kuko bisa nko kuvomera mu gitobotsi. Ni kuvuga iyi ni video yafashwe kwino tariki ya 25 z'ukwezi kw'icumi uyu munsi. Sirikare wa M23 yagize umunsi mubi kwino tariki, ariko bakakomeza kugwana aho bariko barahunga baca mu mifurege. Biravugwa yuko iki kibanza bariko baragwaniramwo ni mu birombe M23 imaze imisi icukuramwo inzahabu
ikaba yarase kuhava. FARDC nayo igakomeza kubarwanya yivuye inyuma ikoresheje drone zitagira abapilote, ikavuga yuko ubu butaka badashobora kubutwara ku mpamvu z'uko hari inzahabu nyinshi. M23 nayo nyene ubwayo yarase kuharekura. Rero iyi ntambara nta muntu azi aho izoherera, ico tubona nuko umwana w'umuntu ariko arahapfira bidasanzwe. Natwe tukaba twibaza ni ryari iyi ntambara izorangira kugira ngo umwana wa Kongo abe hamerewe neza. Reka dushimire umuntu wese yadukurikiye kugira turangize ikiganiro cacu, tukwibutsa gukora subscribe niba ukunda ibiganiro byacu. Reka tugusaba ubisangitse bagenzi bawe, ni inyungu kuri twebwe, turabiha agaciro. Reka tubabwire tuti turabakunda, tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Mwari kumwe na KB CARNIVORE, the king of the street, Black Warrior, nitwe nabiyizi kumenya niko kwimenya. Ciao ciao. Jokale, unaona M23 mutaishia Mkongo, Fachibe tu amebakamatia njo system ya Kung Fu. Pata moto sawa panza, pata na wewe, mupe na ule, mupe na piga na hapa, piga na hapa, piga hapa, piga hapa, piga wale. Ni kumwendo wa kupiga na kupigula. Piga na kupigula, hakuna cha kubembeleza mbororo, ni kuua na kuchinja. Wanakwambia FARDC M23 mtanyamba moto. Wazalendo mtasikia kwenye mzalendo iko, mtakuwa na lota mzalendo kwa napita. Ona, pandisha sasa hapa hivi, nipigie kwanza hapa. Piga wale charge mapa yote, maile pa yote.